reka nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye by'isi ubasha kunyumva tanu ni wamanye tugezaho amakuru abagezweho abari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye. Tugiye kugaruka kuri Sergeant Robert wamenyekanye mu muziki cyane. Sergeant Robert aherutse gufungirwa muri Uganda aho yanahungiye ahunze ubutabera bw'u Rwanda. Noneho tugiye kugaruka ku gukorana bya hafi cyangwa mu kuba afite imikoranire na RNC ya Kayumba Nyamwasa. Ibi bimeze bitereka nze tubigarukeho, gusa musabe gukora subscribe n'utari wabikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu ujye ubasha kubibona mu mbere. Ni inkuru dukesha Igihe yaho umutwe ugira uti Sergeant Robert mu mikoranire na RNC ya Kayumba. Inkuru ikomeza igira iti hagiye gushira imyaka 2 Sergeant Major Robert Kabera wahoze mu ngabo z'u Rwanda ahunze ubutabera bw'u Rwanda akajya muri Uganda kubera icyaha cyo gusambanya umwana we akekwaho. Nubwo uyu mugabo akomeje kugaragaza ko ari umwere ahubwo ashakishwa n'u Rwanda kubera impamvu za politike, abo mu muryango we ni bamwe bamushinja ndetse bakemeza ko yakoze icyaha cyo gusambanya umwana we. Mu Gushyingo 2020 umuvandimwe wa Sergeant Major Robert Kabera yamusabye kwishyikiriza inzego z'ubutabera akareka gukomeza gusiga isura mbi igihugu. Umuryango we wavuze ko ibyo yatangaje ko ari gushakishwa ku zindi mpamvu atari ukuri ahubwo ari ibinyoma ari guhimba aharabika u Rwanda. Sadi Ngabo bahuje se yagize ati twe nk'abagize umuryango twamaganye twivuye inyuma ibikorwa bigayitse byo gusambanya umwana we, hanyuma agatoroka ubutabera abeshya ko guverinoma y'u Rwanda iri kumuhiga ngo kuko ari uwo mu muryango wa Rwigema. Reka tugaruke ku kwinjira mu mikoranire na RNC ya Kayumba Nyamwasa. Mu minsi ishize nibwo inzego z'umutekano za Uganda zataye muri yombi Sergeant Robert ndetse urugo rwe rurasakwa kuko byakekwaga ko ashobora kuba atunze imbunda binyuranyije n'amategeko. Mu minsi mike uyu mugabo yamaze afunze, na nyuma y'uko afunguwe hagaragaye cyane imikoranire afitanye na RNC binyuze mu bayoboke bayo bo muri Uganda. Umunsi uyu mugabo afungurwa yagaragaye mu mihanda y'i Kampala ari kumwe na Sullah Nuwamanya na Pros Bonabana bafatwa nk'abayoboke bakomeye ba RNC muri Uganda. Mu minsi ishize bombi bamenyekanye cyane mu bikorwa bigambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gushaka kuruhindanyiriza isura binyuze mu muryango bashinze witwa Self Worth Initiative. Bagaragara kandi mu bikorwa byo gushaka abayoboke bajya mu mutwe w'iterabwoba wa RNC wa Kayumba Nyamwasa. Ababyanze bakaregwa mu rwego rushinzwe iperereza rya gisirikare CMI bagashinjwa kuba intasi z'u Rwanda. Sullah Nuwamanya na Pros Bonabana bagaragaye bifotozanya na Sergeant Robert nyuma yo kurekurwa. Amakuru Igihe yahawe n'umwe mu bazi imikorere ya Robert n'abo bantu bavuga ko no mu byo yari yafatiwe muri Uganda birimo. Ati icyo yari yafatiwe kirazwi, n'ukubera ko n'ubundi afitanye imikoranire n'abo mu mutwe wa RNC. Kuba akomeza kubikora na nyuma yaho yarekuriwe, ibyo nta gitangaza kirimo kuko n'ubundi birazwi ko Robert ari uwo. Amakuru yizewe nuko Sullah Nuwamanya na Pros Bonabana ari nabo bagize uruhare rukomeye mu irekurwa rya Sergeant Robert binyuze mu bisigisigi by'abagikorana na Kayumba Nyamwasa bari mu nzego z'umutekano za Uganda. General Muhoozi afite ubushake nuko hari abamunaniza. Hashize iminsi umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka akaba n'umuhungu wa perezida w'iki gihugu Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba agaragaza ko ashaka guca burundu imikoranire yagiye igaragara mu nzego z'umutekano za Uganda na RNC, ndetse iki gihugu giherutse kwirukana Robert Mukombozi usanzwe ari umuhuzabikorwa wa RNC muri Australia. Uyu mutangamakuru yabwiye Igihe ko kuba muri Uganda hakigaragara imikoranire y'inzego z'umutekano na RNC abantu badakwiye kubifata nko kunanirwa kwa Muhoozi cyangwa kutagira ubushake bwo gukemura iki kibazo.
ati bya Uganda ntabwo ushobora kumenya ibyo ari byo. Hari abantu baba bashobora gukora ibintu binyuranyije n'amategeko, abandi bagakora ibindi hirya ku buryo ibyo General Muhoozi ashobora kuba yifuza ashaka ko binakorwa bidakorwa. Ntabwo afite imbaraga zisesuye zo kuvuga ngo yabikumira. Ntabwo dushidikanya ku bushake bwa Muhoozi kandi ibyo avuga bakomeje, ahubwo icyo adafite ni ubushobozi bwo kubihagarika ako kanya. Yavuze ko ubu Uganda ihanganye n'ikibazo cy'abantu bari mu nzego z'umutekano bashaka guca imikoranire na RNC, ariko abandi bagaca inyuma bagakomeza kugaragara muri ibyo bikorwa no kubishyigikira. Sergeant Major Kabera n'umuhanzi wakoze indirimbo zitandukanye zirimo izamamaye mu myaka yashize nk'iyo yise Impanda n'izindi yagiye aririmba, kandi izi ndirimbo nyinshi zirata ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda, dore ko ari n'umwe mu bari bagize itsinda ry'ingabo z'igihugu riririmba rizwi nka Armed Jazz Band. Turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Umutegetsi wo mwishirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi w'Imana yaragirije umuhari M23 ugwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ari wo utera abasirikare ba ONU bari mu buseruko bw'ico gihugu. Iri tangazo ryashikirijwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru wa ONU Bintou Keita rije nyuma yaho igisirikare ca RDC gitanguriye ibitero kuri uyo muhari ku munsi wa kane. Keita yavuze ko M23 wateye abasirikare ba leta hamwe n'aba MONUSCO bari kubungabunga amahoro muri ico gihugu. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Goma ni mu ntara ya Kivu y'Uburaruko bo bavuze ko MONUSCO yakoresheje za kajugujugu muri uko kugwana n'abo baroberi. Itangazo ryasohowe na M23 naryo ryavuze ko abagwanyi babo birukanye inteko za leta zihungira mu ikambi ya MONUSCO bica bituma abasirikare ba ONU nabo binjira muri urwo rugamba. Umuhari M23 wongeye gutanguza ibitero mu ntango z'uyu mwaka wagiriza leta ya Kongo kuba yarananiwe kubahiriza amasezerano yo mu 2009 yasaba ko abo bagwanyi bo kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Muri Afrika kandi perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi w'Imana yavuze ko azogendera igihugu cy'Uburusiya na Ukraine mu bihe vya vuba ku izina ry'ubumwe bwa Afrika arongoye muri iki kiringo. Uru rugendo rwari kuba ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatanu, ariko ntibyakunze kumvo z'amatariki atamworohereje, biba ngombwa ko hashingwa iyindi tariki. Yavuze ko yahawe uburenganzira n'uwo muryango kugira urwo rugendo rube, kandi ko n'Uburusiya bwamurungikiye ubutumire. Perezida Macky Sall yavuze kandi ko ubumwe bwa Afrika bwemeye kuzoshira hamwe abaperezida bari muri uyo muryango wa Afrika bifuza kuzoganira na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yavuze ko nibi bizokorwa mu ndwi ziri imbere. Ugutera Ukraine ku Burusiya kwatumye umugabane wa Afrika winjira mu bibazo by'ubutunzi, ibiciro by'ibiterwa nk'ingano biraduga ndetse n'ibiciro by'ibitoro. Ibi byatumye abanyafrika batabona kumwe iyo ntambara. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, Senegal yahisemo kutagira icivuze mu itora ryatunganijwe na ONU ryasaba ibihugu gusaba Uburusiya kuva mu gihugu ca Ukraine. Kuri Afrika kandi abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Guinea barasubiye kwemerera Alpha Condé yahoze ari perezida w'ico gihugu kuva mu gihugu. Itangazo ryasohowe n'abasirikare baramutswa ubutegetsi muri ico gihugu rivuga ko Alpha Condé yahawe uruhusha rwo kuva mu gihugu kugira aje kwivuriza hanze. Iryo tangazo ntiritomora ariko igihugu agiyemwo ndetse n'igihe azomara hanze. Ntirinavuga ico agwaye, gusa ryumvikanisha ko arekuriwe gusohoka igihugu kugira aje kwisuzumisha ku baganga batandukanye. Alpha Condé w'imyaka 84 afise dosiye mu butungane bumwagiriza ubwicanyi, guhohotera kiremwa muntu no kunyuruza abantu batandukanye. We n'abandi bategetsi bagera kuri 30 bahora muri leta yiwe, ubutungane bwari bwavuze ko batemerewe kurenga imbibe za Guinea. Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo kuwimana niho yashika mu Buyapani, n'urugendo rwa mbere agize ku mugabane wa Aziya nka perezida, kandi ni mu gihe Korea ya ruguru ihiga kugerageza ikindi kigendajuru ca misile. Ategekanya kubonana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida kuri uyu wa mbere, aho agaragaza umugambi wo gukorera hamwe urudandaza uzoburongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rugendo rubaye mu gihe ubutunzi bw'Ubushinwa bwahungabanijwe na COVID-19. Amerika ikavuga ko rutumbereye kandi kugumana ububasha muri ako karere mu bisata by'urudandaza hamwe n'ivya gisirikare. Umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'andi makungu we ntabibona uko, avuga ko yavuze ko ahubwo urugendo rwa Perezida Biden muri ako karere atakindi rugamije atari ugucanishamwo no kubiba intambara mu bihugu byo muri ako karere ka Aziya. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo amakuru ku ntambara yo muri Ukraine, umukuru w'intumwa z'Uburusiya mu biganiro by'amahoro na Ukraine yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Uburusiya bwifuza gusubira ku meza y'ibiganiro kugira barabe ingene amahoro yogaruka. Mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri Bielorusiya, Vladimir Medinsky niwe aserukira intumwa z'Uburusiya muri ivyo biganiro, yavuze ariko ko Ukraine ariyo ikwiye kwerekana ko ifise ubushake bw'uko ibi biganiro bibandanya, kuko ngo ni nayo iyafashe iya mbere mu kubihagarika. Ibiganiro hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine byatanguye kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ivyo bihugu, ni ukuvuga Uburusiya na Ukraine, barahuriye muri Turukiya mu kwezi kwa gatatu. Ariko ivyo biganiro bagize byose uko byabaye nta nyishu byatanze kwihagarikwa ry'intambara.